Iyi raporo twasohoye muri uku kwa gatandatu ivuga ahanini ku vyabaye mu mpera z'ukwezi kwa gatatu, mu kwa kane no mu kwezi kwa gatanu kw'ihohoterwa risanzwe rikorerwa impunzi na cane cane mu gihugu ca Tanzania. Niho ubona ko bikomeye cane, ni ibintu usanga birimwo abategetsi ba Tanzania, usanga bikorwa n'abakozi b'iperereza ba Tanzania, ariko waraba ugasanga haba harimwo abapolisi, ugasanga harimwo bamwe mu bakorera leta muri Tanzania, mbere ukabona ko bifitanye n'isano no gukorana n'iperereza ry'u Burundi, kuko vyagiye biravugwa n'impunzi ko bahora babona bamwe mu bajejwe iperereza mu Burundi. Ikindi kandi harimwo abantu usanga barigize nk'impunzi, ariko vy'ukuri ari abakozi b'iperereza ry'u Burundi, nibo rero baca bakorana n'igipolisi ca Tanzania n'iryo perereza rya Tanzania. Rero uburyo babatwara, baraza bakabafata mw'ijoro, twavyerekanye byose muri iyo raporo ho ko baza bakabafata mw'ijoro, bakabajana kenshi bakabacisha ku gituro ca polisi, kandi bakaca babandanyana n'ikibondo. Iyo bagirije rero muri Kibondo niho bahitamwo aho bashobora kurungika Burundi canke n'ababurirwa irengero. Urumva ubwo batwibaza nyene ko baba babishe, kubera ko hariho no muri kahise vyagiye biraba kuva mu 2015 abarundi bahungiye muri Tanzania, vyagiye biboneka cane ibintu nk'ivyo, aho abantu baza bagafatwa ijoro. Ariko ico gihe urumva ntivyamenyekana cane, kubera ko ntitwari bwatangure gukorera gose kuri ivyo bintu. Impunzi nyinshi nazo kandi zaratinya kuvuga, n'uyu munsi hari n'abagitinya kuvuga wanashaka, ariko nibura aho biraruta kuko baragerageza bakavuga, bakeya bakanuma bagatinya, kubera ko haba hari iterabwoba rikomeye cane mu makambi y'impunzi muri Tanzania. Rero bamaze bashikana muri Kibondo, barasubira bakagaruka bagatora abandi. Rero niho wumva usanga bamwe batora nko mu kwezi kwa gatatu, abandi bakabatora mu kwezi kwa kane, gutyo bakabandanya. Ariko n'imbere yaho n'ubundi vyagiye biraba, hari igihe babafata bakabarekura, n'igihe babafata bagacumvikana leta y'Uburundi bakabatwara. Rero mu makuru amwe dufise biravuga ko bashobora kuba barajanywe mu Burundi, nivyo tugikurikirana turaba, ariko hari amakuru avuga ko bashobora kuba baratwawe i Burundi. Rero uravye ikintu kiri inyuma yavyo cane ni ugushaka gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu, ikindi kandi n'imvo za politiki, kuko uravye usanga muri abo bose usanga benshi abashigikiye Agathon Rwasa, kuko wasanga bahunze baraba FNL, Rwasa agiye muri CNL bakamukurikirayo, nubwo bari mu kambi z'impunzi ukumva ngo n'aba CNL, abandi nabo n'abafrodebu. Uretse umwe wenyene muri abo ata mugambwe yari arimwo, batatu muri abo canke bane abaseneri, uwundi w'umufrodebu, uwundi nawe atana hamwe atamugambwe n'umwe yari arimwo. Hari n'abandi tugitohoza tutaramenya imiryango yabo, kugira ngo tubavugishe canke tuvugishe ababegereye, kugira ngo tumenye amakuru yabo. Ariko hariho abandi batwawe, aba nabo twashoboye kumenya, gutohoza neza ingene bagiye, ingene batwawe. Rero uravye rero ugasanga, urumva ukuntu twari tuvuze ko babara mu migambi ahanini itavuga rumwe na leta, urumva rero ko ni imvo za politike no gushaka kubatahukana ku nguvu, byose bigenda bifatanye. Gushaka kubatahukana ku nguvu kubera iki? Kugira ngo Uburundi bwereke amakungu kuko impunzi n'impunzi ziko zirataha mu Burundi, hari amahoro, dore n'impunzi ziratashe, niyo hari niyumvo. Ibi navyo ni imvo za politike, kubera ko barikeka ko abo bantu bashobora kuba ngo bafise uburyo bakorana n'abari Burundi, ngo bakavugana n'abasene bari Burundi, canke batavuga rumwe na leta y'u Burundi muri bari mu mpunzi. Twebwe rero muri iyo raporo twagerageje kuvyerekana, turerekana uburyo batwagwa, urumva turerekana n'ababatwara, ariko ikibazo gushika n'uyu munsi usanga bose binumiye.
mu byo twavuze kandi twavuze ni n'agacerere karangwa muri HCR, kandi HCR ariyo yategerezwa gukurikirana neza ikavugira impunzi, ikazitabariza, igasohora amatangazo kugira ngo ibyo bintu bihagarare. Ariko no muri ibyo nabyo usanga HCR yagomba gutanga raporo, ni HCR ikorera mu rwego rwo hasi, ku rwego rw'inkambi, ikorera ku rwego rwo mwayo makambi, ariko ukaje usanga nabo barinumiye. Kubera iki usanga kenshi banuma? Mu matoza twagize twasanze abakozi benshi muri HCR benshi bakomoka bafise inkomoka i Burundi. Muribuka ko vyabaye mu 1972 hari abantu benshi bahungiye muri Tanzania, mu nyuma bafata ubwene gihugu bahinduka aba Tanzania, nyene benshi rero abandi nabo barahungutse, ariko nubwo bahungutse harimo abasigaye, abandi baje ku nyuma y'amasezerano Burundi amasezerano yashikanye Burundi mu matora muri 2000 amasezerano y'ibihumbi 2000 baraje benshi nabo bari ku butegetsi uyu munsi. Rero abantu bamaze guhunga b'abantu bamwe bakora benshi bakoze ba HCR bakomoka i Burundi bari basangana imigenderanire bikomeye hagati y'abatwara Burundi iki gihe, kuko urumva ko benshi barabanye muri Tanzania mu makambi y'impunzi, ko nabo bakuriye mu makambi y'impunzi, abantu bari muri barongoye HCR. Niyo mvura hanini ubona ko HCR ibintu ko umuntu ari HCR atwara HCR i Dar es Salaam agomba gushikiriza amakuru yahawe nabo muri HCR ku rwego rw'amakambi, abo muri HCR ku rwego rwa Haisho, ariko abo bose abenshi nka 80% n'abakomoka i Burundi. Ibyo byose rero bigatuma haba blocage y'ukuntu amakuru yo muri HCR ashika hejuru kugira nibura yiyemeriza ibyo bintu. Ucu usanga no nk'ibi turiko turavuga by'ama interview bariko baragira mu makambi batoteza impunzi ku ma interview bazitekeye gutaha, abo bantu nyine bakoresha ama interview nabo nyine bakoze muri HCR. No wumvise impunzi z'abarundi zirira cyane muri Tanzania zafashwe ahantu henshi cyane, zarakubwe mu majambo make. Urumva ziragenda kuri Tanzania zigasanga mu kote ya leta, no muri kote ya leta nyene leta muri iriya regio, kubera iriya regio irimwo abantu benshi bakomoka i Burundi, wasanga ntihaburamwo nibura amayeri 2 canke 3 usanga bakomoka i Burundi, kandi baba bafitanye imigenderanire ikomeye cyane n'intwaro ihari uyu munsi biriko iratoteza izo mpunzi. Waja muri HCR ukabasangayo, nukuvuga ugasanga ari hose nta saganirizo by'ukuri izo mpunzi z'abarundi ziba zifise. Niyo mpamvu wumva bahora muri izo ngorane, kuko byinshi hagiye bitanamenyekana. Niyo bimenyekanye n'amakuru batanga, urumva baca batanga amakuru atariyo, baca batanga amakuru ahengamye, ugasanga HCR ifite amakuru ahengamye. Hejuru muri presidence muri leta ya Tanzania nabo nyine bakafise amakuru ahengamye, kubera ko bayatanze hasi bafise aho bahengamiye, ariko kandi nabo hejuru bayakira cyane muri leta nabo nyine bafise aho bahengamiye. Kumbure muri HCR hejuru, kubera kenshi usanga utwara HCR ari umunyamahanga, nawe akoresha amakuru abahawe nabo muri HCR munsi yabo. Njo tuma rero twebwe mu bisanzwe muri CDHBK cyo twakoze muri iyo raporo twagerageje gusaba ibintu byinshi. Twasabye daboro leta ya Tanzania guhagarika ivyo bintu byose byo kubana itoteza impunzi zinyuruza no kuzitahana ku nguvu, kandi tuyisaba gukurikiza amategeko. Nitwovuga ngo ntibayazi, barayazi, ariko ntibayahonyura bayazi. Twayisabye gukurikiza amategeko, kubahiriza amategeko kugira ngo impunzi zibeho mu mahoro n'umutekano, nk'uko amasezerano y'i Geneve yo mu 1951 abivuga. Mu ngingo zayo zose usanga Tanzania iri kirarenga cane ingingo ya 31 ivuga ko kizira kiziririzwa ko ata ya 30 ingingo ya 33 aho kivuga ko atagihugu na kimwe gifite uburenganzira bwo gutahukana impunzi aho yaje iva mu gihe ishobora kubona kugirwa nabi. Kandi byarabaye, impunzi nyinshi zaratashe, hari zapfunzwe, hari zipfu, hari izasubiye guhunga, harabishwe. Ivyo muri raporo ya Fokodejo wundi yarasohoye raporo yerekana abantu bahungutse benshi bishwe.
ntibyo n'ibintu rero vyerekanye neza ko hakiri ikibazo ku bantu bahunguka. Rero umuntu atinye guhunguka biba vyumvikana impamvu atinya. Twasabye kandi leta y'u Burundi kutabandanya ishaka ko impunzi ziba nk'inkinzo ku buryo gushaka gusigura ko mu Burundi hari amahoro ubanza kuja gutora abantu ku nguvu ngo batahane hanyuma werekane ko mu gihugu hari amahoro. No, ahubwo nibakora ibintu bituma hashobora kuba amahoro nyayo, za mpunzi zigashobora gutaha atangorane, umuntu atumva ko atahagashika yicwa, atumva ko atahagagenda bunda kuko urumva hari umuntu avuga ati hako jewe ntaha nkaja kugandaguha kuri uriya yatasha akagandaguha, reka ngume ngahanishwe nicigwe n'inzara hano mu ikambi y'impunzi. Ko mu ikambi y'impunzi hari ubuzima bubi, ariko umuntu hagupfa wozanzama niko bakunda kuvuga mu Kirundi, yomuhitamo kuba mu bwo buzima bubi ariko akabandanya akabaho. Twasabye rero kandi HCR twashimitse cyane kuri HCR, turayereka ko HCR ifise intuze yayo, manda yayo atayinda niyo gukingira impunzi, niyo kuzivugira, niyo kuzikorera plaidoyer imbere ya leta cyangwa imbere y'amakungu. Bakavuga ko nk'ibintu nk'ivyo ntivyumvikana ko ari twebwe twekunda kuja kubivuga. HCR ko yabivuze kera, kuko HCR yabimenye kare, niyo yabimenye mu bambere ko abantu banyurujwe, niyo yamenye mu bambere ko leta ya Tanzania kiratoteza impunzi, niyo yamenye mu bambere ko leta ya Tanzania yafashe ingingo ko ta mpunzi y'umurundi zosubira kudandaza, zosubira gukora ikintu kimwe kiteza imbere ngo kugira ngo batahe. Byose HCR irabizi ariko ikica amatwi. Twanasabye n'amashirahamwe yandi nyene yakora mu ayo makambi ko nayo nyene nayo nyine mu gacerere. Abenshi bakabivugira mu byongoshwa, mwavugana kugira ati nako turabibona mugani turumye tubivuga ibintu nk'ivyo. Urumva rero ko nabo nyene romba usanga barabibona mugaba bagatinya kubivuga, kubera ko bakorana n'abandi tuvuga bo bakoze mu Tanzania bakorera iperereza, babaje gukurikirana SHR iravuga iki, amashiramwe yandi yaravuga iki. Rero ntitwagarukiye ngaho, twasabye rero n'amakungu guhaguruka gukurikiranira hafi ivyo bintu, agafata ingingo zifadika kugira ngo leta ya Tanzania ihindure ingendo, ibone ko atamikinirimo ko amagara y'amazi aseseka ntayogwe. Twanasabye impunzi nazo muri iyo raporo nyene twaribukije impunzi ko ari uburenganzira bwazo bwo kubaho, n'uburenganzira bwo kuvuga, kumbure bakitondera babwira, kubera ko hari abantu benshi bigize baza bigira nk'abantu baje kurondera amakuru kugira bafashe, ariko bashaka kumenya aho baza gutanga ni bande bamenye amakuru, ni bande bagira bagira ibi. Nkuko kumbure kare navuze ko ati hari mu bafashwe hari utarigeze aje mu migambwe, akenshi bavuga ko yoba yarazize ibintu yagiye aravuga ku mugaragaro ko ibintu biko yabera mu Burundi arakamaramaza atawo kwisukirayo ibintu nk'ivyo. Ivyo biravugwa ko ari byo ashobora kuba yarazize. Byumvikana ko muba bari kumwe haba hari abantu baba bahari nka za maneko. Hanini n'ivyo twagerageje mu majambo make muri iyo raporo, biri muri iyo raporo, aho yerekana neza urugero rw'itotezwa ry'impunzi z'abarundi aho ruri. Bivuze ngo nta kirahinduka, biracari kwa kundi, itotezwa riracari ryarindi, kandi nabo hagurutse ngo bavuge bose baranumye. Ariyo mpamvu twere twavuze ati reka dukangura abantu kugira ngo bashobore kwibuka ko mu gihugu ca Tanzania hari abarundi bamerewe nabi, hari abarundi babandanya batotezwa.